mpejeje n'umuserukizi w'igihugu c'Ubuyapani gushira umukono ku amasezerano cyane cyane ahagaze ku ingabire umuceri usanzwe uza ubwa mbere uza ngaha mu gihugu iwacu tuha n'igihugu c'Ubuyapani. Uwo muceri uraza ngaha wahashika tukawugurisha, hanyuma amahera avuyemwo tukashira muri banki nkuru y'igihugu, agashobora rero gukora imigambi y'iterambere tuba twumvikanyeko. Amasezerano ya kabiri ajanye no gufasha cyane cyane ibigo Izabu na SRDI kugira ngo bashobore kuronka ibikoresho biri mu buhinga bwa none kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu. Amasezerano ko ari abiri yose hamwe na mahera yababa hafi miliyoni 7 z'amadolari y'Abanyamerika. Iyo migambi ko ari ibiri yose tuyifatiye hamwe, murumva rero ko atari amahera make na mahera aje kudusahiriza. Nkuko mubizi dusanzwe dufise umugambi mukuru w'iterambere hamwe n'imbona kazoza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo migambi rero nivyo tubwiza gufata iya mbere mu kuyishira mu ngiro. Mugambi murazi yuko iyo umuntu afise urubanza n'umuhani wacu kenshi ababanyi bamufasha n'abagenzi. Nico gituma rero igihugu c'Ubuyapani igihugu kigenzi cashimye kudufasha gushira mu ngiro imbona kazoza yacu Burundi hamwe n'umugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi. Si ubwa mbere biba igihugu c'Ubuyapani dufitaniye imigenderanire myiza kuva 1963. Murumva yuko haciye umwaka umwe gusa twikukiye ico gihugu cyaciye kituguma hafi. Kuva ico gihe rero ico gihugu haba mu bihe bibi ibihe vyiza cyatugumye iruhande ku buryo kiguma kidusahiriza mu bikorwa by'iterambere mu bisata binyuranye, na cyane cyane nk'ibisata by'uburimyi n'ubworozi, ibisata by'inyigisho, ibisata by'inyubako, ibisata byo gutwara abantu n'ibintu n'ibindi.